ndi mu baririmvye badakunda amabuzz kuko surtout amabuzz menshi abashingiye ku binyoma. Nibaza yuko n'uruhombo rudasanzwe parce que nibaza yuko ivyo dukora ntituvyikorera tubikorera abaturaba, tubikorera abadukurikirana, abakunzi b'umuziki w'u Burundi. Kandi nizera yuko igihe kimwe izo ndirimbo zizogaruka kubera ko ni indirimbo nanje nashizemo inguvu nyinshi, nashizemo uburyo bwanje bwinshi, umwanya wanje nyinshi, ubwenge bwanje bwose. Binambabaza cyane mugabo cyo novuga coco ibintu byose no mwanya ego. Ukuvuga itangura nta muntu n'umwe adahura na challenge atandukanye yaba meza canke yaba mabi, ariko kenshi mu baririmbyi batakunda kuvuga cyane canke ntukunda no gukora n'ivyo bita base canke ibindi. Umuririmbyi aba hata base kuri wewe wavyakira gute? Abantu benshi bakavuga ati no MELANIN arihe agira ico avuze kuri no bintu akaguma atekereje hoho ubisobanura iki kuri ako kantu? Ikintu cya mbere novuga nuko nkuko bivuze ndi mu baririmbye badakunda amabuzz kuko surtout amabuzz menshi abashingiye ku binyoma. Jean ntabwo nze kuvuga amajambo menshi kugira ngo abantu ndabimpressione baza gukwirikira ibikorwa vyanje. Nakubwiye nkitangura ndakubwira ati jewe mu gukora umuziki wanje ndawukora kubera ko ndawukunda mwanswa. Hama jewe iyo ntanze message igashikira abandi bantu benshi birandyohe. Rero ivyagiye biranshikira benshi barabizi, ni parcours ndende ntagenda asubiramo ngaha, ariko nibaza yuko icankomeje cyane ari gukora, ari ugushira Imana imbere. Hama ndanakunda cyane abafana banje, baranguyeho, baranjyamyeho, nibo bamvugira mu kibanza nari kuvuga. Ariko rero nibaza yuko ndabashimira cyane aho bari hose, bubahwe cyane, ndazi ko bari mu mihingo itandukanye y'isi kandi bantahura ibyo ndimwo, ndabashimire cyane. Umuziki uragoye gukora, clip video ziragoye gukora, ama location aragoye gukora. Ni team imwe mwari mufise indirimbo, izo ndirimbo zarahanaguwe kuri YouTube ntazigihari. Abari guhera uruhombo mu gihe umuntu agufite indirimbo 4 canke 5 ziri kuri YouTube. Nibaza yuko n'uruhombo rudasanzwe parce que nibaza yuko ivyo dukora ntituvyikorera tubikorera abaturaba, tubikorera abadukurikirana, abakunzi b'umuziki w'u Burundi. Hari abantu benshi bakunda izo ndirimbo ariko no munsi batagishobora kuzironka. Rero nibaza yuko n'uruhombo rudasanzwe kuri jewe, kuri carrière yanje, ariko ntonahagarara ko cyane kubera ko niyi botike ihiye urumudandaji uri iki, ico novuga yuko ikigukomeza cyane nuko uyumvira gushinga yindi botike, indi zembure kugira ngo ushike kure. Rero nibaza yuko uno munsi aho ndi sindi ngaha kugira ngo mpagarare cyane kuri negativity ko bitagenze neza, ariko nibaza yuko ico nshima cyane Imana nuko aho ndi no munsi ameze neza. Kandi nizera yuko igihe kimwe izo ndirimbo zizogaruka kubera ko ni indirimbo nanje nashizemo inguvu nyinshi, nashizemo uburyo bwanje bwinshi, umwanya wanje nyinshi, ubwenge bwanje bwose. Binambabaza cyane mugabo cyo novuga coco ibintu byose no mwanya ego. So ni career yawe ugitangura umuvanye n'uwo mwari kumwe ugatangura ati no munsi ndatangura ku giti ciwanje jewe jenyene. Abantu barakunze ukwandika k'iwawe, barakunda melody shasha utanguriyemo. Nicaye ikintu yumviriye gute imbere y'abafans? Eske wari uzi ko kaya kantu abantu bazokugumako canke wari uzi ko ucusubira inyuma mu gihe wo mwari kumwe mwari musanzwe mutakiri kumwe? Ico navuga coco umuririmbyi mwiza canke nyawe ntabwo akorera kuri pressure y'abantu. Bifo yuko ukora ikintu wewe umutima wawe uri proud, hama abandi ukakibasangiza. Rero nibaza yuko umuziki ni ikintu namye nkunda kuva kera cyane. Iyo nja gukora ibintu ntabwo ndaba abantu, ndaba ico nza gukora kinezereza umutima wanje. Hama rero mu byo nakoze ibakwe nagize byanejereje umutima wanje, byanejereje na benshi. Rero nibaza yuko ku ruhande rwanje hari benshi bakunda kuvuga ngo nandika nka bacanjo ba matata. Nibaza yuko ni shema idasanzwe kuri generation zishasha no munsi. Kumbura no munsi usanga indirimbo wumviriza gitari gusumba amajambo, gusumba no contenu, gusumba ico umuntu yayaze. Ariko nibaza yuko ico nshimira cyane Imana nuko ndumwe mu baririmbyi baririmba indirimbo zishika ku mitima ya benshi. Matemoignage ndayaronka, abankurira, abapapa, abamama,
zikora ku mitima ya bose generation zose. Nibaza yuko ari naco kintu ca mbere nifuza kwamana, kuko iyo dukora ino muziki pas juste pour gukora mugari faut ko dusiga legacy. Umuntu akavuga ati uyu muntu yarakoze, inzira ziwe zarizi, ico yakoze twese turagikunda ego.